Ikaze kandi mu rukurikirane rw'ibiganiro twabatanguriye, aho bino biganiro bitumbereye kwishura ikibazo: mbega ivyanditswe vyera bivuga iki ku muziki n'indirimbo? Twarabonye ko hari amakuru menshi abantu bavuga ku bijanye n'umuziki n'indirimbo, ariko kandi nk'abizera dufise igitabo Bibiriya rwo rufatiro ku kwizera Kristo. Birakenewe kubona ingene Imana yagiye ihishura ibijanye n'umuziki n'indirimbo. Uyu munsi rero tugiye kuvugana ku ndirimbo ya mbere igaragara muri Bibiriya, kandi indirimbo iririmbwa n'ikoraniro. Si indirimbo iririmbwa n'umuntu umwe, ariko n'indirimbo iririmbwa n'abantu benshi. Niho hantu hambere tugiye kuraba, kuva dutangura n'urugendo rwacu ntitwari bwabone aho baririmba, ariko tugiye kuraba mbega ni hehe rero muri Bibiriya hari habaye iki kugira ngo hashobore kuboneka indirimbo ya mbere y'ikoraniro muri Bibiriya. Kaze cane tujane ni mu gitabo co Kuvayo igice ca 15. Igitabo co Kuvayo igice ca 15, umurongo wa mbere gushika umurongo wa 21. Munkundiye nsome ano majambo canke nsome ino ndirimbo bariri. Maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo bati: ndaririmbira Uhoraho kuko ari n'intsinzi y'agahebuza. Ifarasi n'uwigenderako yabitereye mu kiyaga. Uhoraho n'inkomezi zanje n'indirimbo yanje, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanje, nanje ndamuhimbaza. Niyo Mana ya data, nanje ndayishira hejuru. Uhoraho ni intwari mu ntambara, Uhoraho niryo zina ryiwe. Imikogote ya Farawo n'ingabo ziwe yabitereye mu kiyaga. Intwazangabo ziwe z'indobanurwa zadobeye mu kiyaga gitukura. Amazi yo mwibenga arabarengeye, barokeye mu kuzimu nk'ibuye. Ukuboko kwawe kw'iburyo, ewe Uhoraho w'icubahiro kivuye mu bubasha. Ukuboko kwawe kw'iburyo, ewe Uhoraho kujanjaguye abamenja. Icubahiro cawe gikomeye catumye utura hasi abakwinantajeko. Warekuye ishavu ryawe ribatongora nk'ibishingwe. Gupfuha ko mu mazuru yawe kwarundanije amazi, imipfundi ihagarara mu ruhome. Kuzimu kw'isoko ry'ikiyaga haraguma. Umwasi yaravuze ati: ndabakurikira ndabashikire, ngabanganya iminyago ndabimarire kw'ishavu, sokora inkota ndabahonesha ukuboko kwanje. Wahuhutishije umuyaga wawe, ikiyaga kirabarengera. Badobera nk'icuma c'urusasu mu mazi ahambaye. Uhoraho, mu vyitwa Imana niyihe ihwanye nawe? Niyihe ihwanye nawe, wewe w'icubahiro kivuye mu kwera, wewe uteye ubwoba kubw'ibihambaye ukora, wewe ukora ibitangaza. Waramvuye ukuboko kw'iburyo, isi irabamira. Kubw'imbabazi zawe warongoye abantu wacunguye. Wabarongoje inkomezi zawe mu nzira ija ahantu hera aho huba. Amahanga yaravyumvise ahinda agashitsi. Abo mu Filisitiya ubwoba bubafata nk'ibise. Ico gihe abakuru b'imiryango yo muri Edomu barumirwa. Intwari z'i Mowabu zija mu gatengo. Ab'i Kanani bose bagwa igihumuro. Ubwoba no gutinya bizobafata. Ububasha bw'ukuboko kwawe butumye bazojunja nk'ibuye, gushitsa aho abantu bawe bazorenganira, ewe Uhoraho. Gushitsa aho abantu wiguriye
bazorengana. Uzobashikanayo ubatsindagire ku musozi w'itongo ryawe, ahantu witunganirije ngo habe iwawe. Ewe Uhoraho, ahera hashizweho n'amaboko yawe mwana. Uhoraho azokwama ahangamye ibihe bitazoshira, kuko hamwe amafarasi ya Farawo, imikogoto yiwe n'abagendera ku mafarasi vyari bimanutse mu kiyaga, Uhoraho abiteraniriza kw'amazi y'ikiyaga. Ariko Abisirayeli bo baciye hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi. Kandi mushiki wa Aroni Miriyamu yavugishwa n'Imana ahitana kagoma. Abagore bose barasohoka baramukurikira, bavuza utugoma, bagenda baravyina. Miriyamu akabaterera ati, nimuririmbire Uhoraho, kuko ari n'intsinzi y'agahebuzo. Ifarasi n'uwigenderako yabitereye mu kiyaga. Bene ijambo ry'Imana. Iyo niyo ndirimbo baririmbye. Mbega yo baririmbye bande? Indirimbo yaririmbye Mose ari kumwe n'Abisirayeli. Turashobora kwibukanya gatoya, mbega Abisirayeli ni bande? Abisirayeli ni imiryango 12 yakomoka kuri nde? Kuri Yakobo. Yakobo ni umwe muri ba sokuruza, nawe akomoka kuri Isaka. Isaka nawe akomoka kuri Aburahamu. Aburahamu nawe ava mu muryango wande? Wa Nowa. Nowa nawe ava mu muryango wande? Wa Adamu. Twarabonye ko Imana ariyo yaremye Adamu na Eva, hama mu ruvyaro rwabo niho tubona abantu bakomoka. Ariko kandi Imana kuva umuntu acumuye, Imana yaciye igenda itoranya mu ruvyaro rwa Adamu, igenda itoraniriza umuntu umwe kugira ngo ikomeze rya sezerano yuko mu ruvyaro rw'umugore ariho hazoza umukiza. Rero Imana igenda irakomeza no sezerano muri ba sokuruza batandukanye, Nowa, Aburahamu, Isaka, Yakobo, gushika Imana ironse umuryango. Uwo muryango nawo ukazovamwo umukiza. Ariko kandi mu mwitanguriro 15 tubona Uhoraho abwira Aburahamu ko uruvyaro rwiwe ruzojanwa ari nyagano mu gihugu kitari cabo, kandi bazobafata nabi bakabaruhisha bakamara imyaka 100. Ariko uburuhiro bazobakurayo. Tubona rero igitabo co Kuvayo kiza gutangura runo ruvyaro ariyo ruri uruvyaro rwa Yakobo, ya miryango 12 igwirira muri Egiputa. Bari mu buja, bariko barabakoresha ibikorwa biruhije, barataka. Niho tubona Imana kubw'isezerano ryayo yibuka ico yabwiye Aburahamu. Hanyuma Imana ihagurutsa Mose kugira ngo imukoreshe mu gukurayo Abisirayeli hehe? Muri Egiputa. Tuza kubona rero ingene Imana iza kubakurayo, iraza gukoresha ibimenyetso vyinshi kugira ngo yihishurire Abisirayeli ndetse n'amahanga kuco iri. Imana tubona yerekana ubushobozi bwayo mu bimenyetso bitandukanye. Igice ca 14 kiza guhera ku murongo wa 31 avuga ngo, nuko Abisirayeli babona ibihambaye Uhoraho yakoreye Abanyegiputa, baca batinya Uhoraho baramwizera. Amen. Inyuma yo kubona ivyo Uhoraho akoze, niho baciye baririmba ino ndirimbo. Ngira mwumvise amajambo agize ino ndirimbo. Munkundiye reka dufashanye kuraba mbega none baririmbye iki. Twabonye aho bari n'ico Imana ikoze, none baci batanga inyishu yo kuririmba. Mbega ushobora kuba muko muriyumvira baririmbye ubutumwa buvuga gute? Tujane. Umwanditsi aravuga ku murongo wa mbere ngo, maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uhoraho kuko ari n'intsinzi y'agahebuza, ifarasi n'uwigenderako yabitereye mu kiyaga. No kuvuga kuri uno mwanditsi kuririmbira Uhoraho bihagaze ku ntsinzi yewe. Aca muvuga rero, Uhoraho ni inkomezi zanje, ni indirimbo yanje. Kuri we niwe nkomezi ziwe, niwe ndirimbo
yiwe, amuhindukiye iki? Agakiza. Kandi uwo ngo niwe Mana yiwe, nico gituma avuga ukwari, nico gituma amutazira. Niyo Mana ya se, nawe arayishira hejuru. Iyi ndirimbo irimwo ubutunzi bukomeye cyane. Ndagomba twegeranye tubanze turabe ico twita uburangamutima. Muri no ndirimbo ahejeje kuvuga impamvu yo kuririmba, kw'Imana ibacunguye, kw'Imana ibakuye mu buja, kw'Imana yerekanye intsinzi y'agahebuza abasi babo bose ikabahonoreza icarimwe. By'ukuri tuza kubona baza guserura ico Imana ikoze mu ndirimbo. Hari ukuntu baza guserura rero ingene Imana imeze. Twegeranije iyi ndirimbo yose, narashoboye gushira hamwe uburangamutima 12. Hano turafise akarangamutima ka mbere. Imana n'umunyenkomezi. Mu byo bavuga barerekana ko Imana ikomeye, ugukomera kwayo. Ubwa kabiri, Imana n'agakiza. Agaruka kwerekana ingene Imana ari umukiza kubw'igikorwa cyo kubakiza ikoze. Ubwa gatatu, Imana ni intwari. Umurinzi ariko arerekana ubutwari bw'Imana. Ibyo byose biza kwerekana ingene Imana imeze. Imana n'umunyecubahiro. Mbega hari abanyecubahiro bahari, ariko kuri ico kuco Imana ikoze, Imana igaragara ifite icubahiro biteye ubwoba. Mbere avuga ngo kivuye hehe? Kivuye mu kwera. Ukwera kw'Imana gufatanye n'icubahiro cayo. Imana n'umunyabubasha. Ububasha bw'Imana barabubonye mu vyihejeje gukora. Abasi babo bose irabahoneje. Ku murongo wa 6 avuga ngo ukuboko kwa kw'iburyo uhoraho w'icubahiro kivuye mu bubasha. Ukuboko kwa kw'iburyo ewe uhoraho kujanjaguye abamenja. Hari ukuntu babona ukuboko kuhoraho ari ukuboko kudasanzwe. Icubahiro ngo cayo gikomeye catumye ngo atura hasi abamwinantaje, kuvuga ngo abagomvye kumwishira hejuru. Ariko kandi ngo ararekura n'ishavu ryiwe. Tuza kubona Imana irashavura. Ugushavura kw'Imana kuragaragara muri no ndirimbo nk'abantu bahejeje kubona ico Imana ikoze. Ariko nibigarukira ngaho baraza kuvuga no gufuha kw'Imana. Ku murongo w'8, gufuha ko mazuru yawe kwarundanije amazi, imipfundi hagarara nk'uruhome. Baza gufatanya ingene Imana imeze n'igikorwa yakoze. Inyuma yo kubona ico Imana ikoze, bikaca bibahishurira ingene Imana imeze. Imana irahambaye. Ku murongo wa 11, uhoraho mu vyitwa Imana niyihwanye nawe, niyihwanye nawe wewe w'icubahiro kivuye mu kwera, wewe uteye ubwoba kubw'ibihambaye ukora. Yakoze ibihambaye. Muri gukora ibihambaye haserutse nk'umutima wo kuboneka kw'Imana ihambaye. Si ivyo gusa, Imana ni igitangaza. Yakoze utwumizi, yakoze ibirengera ubwenge bwawe. Ariko kandi Imana ihoraho. Ibi byose tubibona biko biraseruka muri ano majambo agize indirimbo. Ariko kandi barasira no kuganza kw'Imana. Imana iraganje. Uburangamutima 12 witegereje ino ndirimbo buraseruka. Bwose tubwegeranije buvuga ingene Imana imeze. Muri ino ndirimbo turabona ko iza guserura ingene Imana imeze, ariko kandi bifatanye n'ibikorwa byayo. Ibikorwa byose yakoze mugabo vyene na bikorwa kimwe c'agakiza co kubacungura, kubakura mu buja barimwo, hanyuma bituma baririmba ino ndirimbo. Nizere yuko two turafashanya gutahura nk'ubutumwa bugize ino ndirimbo. None by'ukuri twegeranije ino ndirimbo muri rusangi tworonka ibiki? Twitegereze hano. Ubwa mbere hari impamvu baririmbye, hama ubwa kabiri
hari inyishu batanze. Impamvu yo kuririmba kwabo ifatiye kuco Imana yari ikoze. Imana yari ikoze iki? Yari ihejeje kubacungura, yari ihejeje kubakiza. Agakiza kayo gafatanye n'ingene imeze muri bwa burangamutima bwose duhejeje kubona. Hanyuma ariko kandi hari inyishu baciye batanga. Inyuma yo guhishurirwa Imana ntituca tusigara umengo nta kintu cakoretse. Ivyo vyashikiye bano bantu. Inyuma yo kubona ibikorwa vy'Imana byabajanye kuco iri, inyuma yo gutahura guhishurirwa iciri, vyaciye bibatuma baserura ibigumbagumba vyabo, kumenya kwayo, guhishurirwa kwayo biciye mu ndirimbo. Hano rero tubona baserura biciye mu nzira yo gutazira. Uko gutazira ni ukuvuga ico Imana iri. Turafise ijambo mu Kirundi aho tuvuga amatazirano. Amatazirano naho baba bariko bavuga irindi zina ry'umuntu. Mu matazirano niho hari amazina atandukanye y'umuntu. Tuza kubona rero hamwe no gutazira bifatanye no kuvuga ingene Imana imeze. Mugabo mu kuvuga ingene Imana imeze bishobora no kuvugwa mu mazina. Rero barayitazira, baravuga ingene imeze, akarangamutima kayo, akamere kayo, ukuntu iteye, ukuntu ikora, ukuntu iseruka, nivyo baseruye muri ino ndirimbo. Hanyuma ikindi baca bongera bashira hejuru ico iri. Ninde mwama ahwanye nawe? Ntawe uhari. Kubw'ivyo vyose ukoze birengeye ivyo umwana w'umuntu twoshobora kuvuga. Hanyuma baca bishira mu ndirimbo. Inyishu yabo yabaye yo kubiserura hehe? Mu ndirimbo. Hari ibintu tugomba twegeranirize hamwe mu kurangiza igice cacu bijanye n'ino ndirimbo ya mbere baririmbye. Ubwa mbere tubona Mose n'ikoraniro baririmba. Uku niko tubona no mu isezerano rishasha Yesu aririmbana n'abigisha. Tuzakubona kandi inyuma gatoya ingoro imaze kubakwa, abaririmbyi bashirwaho, abanyamuziki bashirwaho, bakaza baributsa Abisirayeli ivy'Imana yabo. Ariko kandi mu gusozera kino gice twabonye Miriyamu atora kagoma. Tuza kubona ikindi gicurarangisho c'ingoma, hanyuma baravugije. Ntibaza kutwereka ibindi bicurarangisho, hano tuza kubona utugoma hamwe n'abagore. Kandi hano niho tuza kubona ukurongora indirimbo. Murongo wa 21 ngo Miriyamu akabaterera ati. Aha niho tuza kubona umurongozi w'indirimbo wa mbere no muri Bibiriya. Niho tuza kubona icyo twita song leader. Hano yarabaterera, hari ukuntu yavuga amajambo y'indirimbo abandi bagasubiramo. Ariko ivyo yabatera vyari biki? Ni muririmbire horaho, kwari n'insinzi y'agahebuza. Ifarasi n'uwigenderako yabitereye mu kiyaga. Iyo niyo ari indirimbo yabo. Aya majambo ni magufi gose, mugabo yagura yayandi yose twasoma. Twokwiyumvira rero, mbega uno munsi by'ukuri turaririmba iki? Mbega hari aho tubona ikoraniro riririmba? Mbega aho nimba ikoraniro ishobora kubaho ry'abizera, mbega baririmba iki? Iki gihe cacu nta kindi kintu turirimba uretse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nukuvuga iki? Twaracunguwe. Ndiko ndavuga abizera, twaracunguwe dukugwa mu buja bw'icaha. Turacungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Inyuma yo gukugwa mu buja bw'icaha, Imana iza kuduhindukira indirimbo biciye mu gikorwa c'umwana wayo Yesu Kristo mu kuducungura. Imana niza kuba indirimbo yacu. Hanyuma Imana yarihishuye mu vyanditswe vyera itanga indirimbo imwe, ariko ubutumwa bwiza. Rero twebwe turirimba ubutumwa bwiza. Ariko kandi barahawe Kanani n'isezerano Imana izobashikanamo, ariko natwe twasezeraniwe ijuru. Nimba hano Mose n'Abisirayeli baririmba, uno munsi abizera turaririmba. Ariko kandi hari ivyizigiro
vyuko tuzoririmba no hehe no mwijuru. Mu kurangiza kwanje, nimba Imana atariyo ndirimbo yacu nk'abizera, hanyuma igikorwa ca Yesu Kristo ngo kibe icitabirizo, umusaraba wa Kristo uradukiza. Ntawocungurwa na Kristo hanyuma ntaririmbe intsinzi yiwe ku buzima bwiwe. Mana dushoboze gutahura ko igihe dukoranye nk'abera atakindi kintu twari dukwiye kuririmba uretse ubutumwa bwiza. Tuzokomeza Imana dushize kudutahiriza.